de 18 mois 36 mois umwana atangura kubona kugendagenda, akagenda imyaka 3 akagendagenda, ubu aba yigendera. Mu bisanzwe yigendera umwana niho haba rero aha muri nsubi inyuma gato, ijya etape niyo abana bakuza initiative. Umwana bakeneye gutora iki, umwana bakeneye gutora kijya, tugarutse ku mubone canke tugarutse kuri ba mama babo canke base babo. Hajya umwana agenda gutora, ni hamwe yavura abona ikintu, umwana misi yose akama abohewe ahantu. Hajya muri zijya periode zibiri niho initiative y'umwana ikurira, niho umwana abona ati iki kintu ndiko ndakora c'est appréciable, abantu bakibona neza, nimba ngiye kwavura, kuko wamubwiye umubone uti umwana wanje umuha impuzu zimeshe, yambare zimeshe, ntacafure. Wavyeyi abajya abana bareke bacafure nta na kimwe, hanyuma muraza kubamesera. Mugabe ikibazo umubona avuga ati jewe kancafurana nije nzozimesejo. Muriko muravyumva? Nukuvuga hajya umwana yavura, tuba dukwiye kumureka akavura, tugakurikira hafi, mugabe tukaraba ntatembe, tukamukurikirana. Agomvye urumva benshi acamara ati hari n'ababugarana, umviriza guma ngaho, izo mpuzu uri kuracafuza ni uzimese. Ivyo rero bica bituma wa mwana aguma atsindagirirwa aha, kuko ujya mwana bayita stade d'exploration, aba ariko ararondera kumenya mbega iki kintu ni giki. Cyo gituma mu biti gifata nzoka, haragenda n'inzoka yayifata na muriro ntamenya kuturira, abakeneye kumenya. Mugabo ikintu urashobora kumwereka umwana ukamukoza ku kintu buke kumufasha, yaragiye kugikora utumviriza gatoya akumva ko ahiye, wibaza ko adosubira kugikora. Ikintu cyose akeneye guide, ntakeneye ahubwo umubuza. Umwana agenda kwavura ngo yotemba, mugaye yarakwiye suivi. Agiye kwavura mukaherekeza, agiye guhaguruka mukafata. Muribuka ba mama banyu ngene babagira donde, babonye ko ugomba guhaguruka kugenda, ahubwo akagufasha kugira ushiki utere yindi ntambwe, uca wumva unezerewe kubera ucu harura, mbega mvuye ngaha nshitse hariya. Umwana rero yagira ngo aravura bakavuma, yagira ngo aratembereye gatoya asohotse mu nzu aroyeho hanze bagasubiza mu nzu, yagira ngo agomba yumvise umuduga canke yumvise bavuga kwibarabara porutayi irafunze. Uzi ko hari abana bashitse mu myaka ishika nka 10 n'ingahe adashobora kumenya ati ikiraya imbuto, ikintu c'ikiraya, urubuto canke ry'amababi y'ikiraya, ikiraya cama kuri iki kintu 10 n'iyindi utaramwigisha ivyarya igitegwa biva ko ngene bisa. Hari ivyo tutamenye iyo biva, mugabo ibi turimo ino vrema nta mwana yogira imyaka 10 n'ingahe n'ibiri agenda kurondera ikira akabona mu murima w'ibiraya yabihereye kubirya amafiriti akiri uruyoya, ukaba utarabimwigisha ngo bimwereke, vrema haba harabaye ikibazo. Amata ntamenye yava. Ivyo ni ibintu vrema na marimite y'abavyeyi, kandi usanga mwaranaduze ruguru. Iyo myaka 10 n'iyindi aba yananaduze ruguru, muga ntumenye ukamenga ruguru mugiye kuri urwo rubanza uciye mu murima w'ibiraya, ntuhagarare uteye ibiraya n'ibyo. Bariho
bariho batazi bati umurima w'ibirayi usuku byo none zomutuma yiga uburimyi yige engineer agronome canke ibiki ntavyo azokwiga ivyo ko ntazobona akamaro hari ibintu wewe ushaka umwana wawe abico ushaka ukimubwira muri iyo myaka kiri muto rero muri iyo myaka nababwiye aho ndiko ndababwira hariho ibintu les pratiques parentales tubonera ku bandi bantu hakurya tukaca natwe tuzikopiya tukazigira izacu ati jewe umwana wanje aguma yugaranywe ni mu kizungu mugabo uko kugaranwa musohokane gatoyi tegura basuma iyinga amagata musohokanye kurya no kunywa umusohokanye kura bintu kwiga hanze abana bacu ntibakenye indya ntibavuga ntibakenye ivyo kurya bakenye ivyo kumenya ibintu